cyane uvuze gutyo uraza kubisanga ku bakinyi bari batanguye 11 ugiye kuraba uza gusanga muri 11 batanguye kwa Madrid Rudiger yageze kure Nyageze muri kimwe cyakane gishica nyuma. Ferramendi yageze muri kimwe cyakabiri gishica nyuma. Yageze ku mukino wa Carvajal yageze ku mukino wa nyuma na Jude. Na equipe ya Spain ndetse n'utwa Jude. Federico Valverde yari muri kimwe cyakabiri gishica nyuma muri equipe yande ya Uruguay. Chouameni nawe yari kumwe nande namba France muri kimwe cyakabiri gishica nyuma. Ndetse nande na Kylian Mbappe. Nawe bari fata Ferramendi. Yeah. Kuva gerekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu bakira na equipe ya Borussia Dortmund. Kuri finale ya UEFA Champions League yasubira mu kibuga genekezo gicana ukwezi kwa gatandatu bakina urukino rwa kivandimwe mbere uko berekeza mu gikombe ca Buraya abafaransa bangaye na Canada ubusa ku bundi yinjiye yasubiriye mu rukino ku 44 vuga kuva genekezo gicenda ukwezi kwa gatandatu kugeza ku munsi wejo uwitwa Ferramendi nazi n'umunota n'umwe segonda rimwe mu kibuga ariko arakina match Gerekezo gicana ukwezi kwa gatandatu asubiye mu kibuga kwitwa ariko arakina match apana imimenyerezo kwitwa ko ariko arakina match gerekezo rya 14 ukwezi k'umunana amezi abiri imisi irenga 60 Ferramendi atazi gukina match uko bisa mugeno bwa ngo nkuko ari kurabivuga dufate uwundi mukinyi kwa Real Madrid novuga ngo atayiruka mu kibuga vuba dufate Kylian Mbappe match yitwa ko ariko arakina match sivyo urukino rwa nyuma Mbappe yakinya mu gikombe ca Buraya batsindwa muri demi finale na equipe ya nino equipe ya Espagne hari gerekezo gicenda kwezi kwa kwindwi asubiye gukina gerekezo rya 14 kwezi k'umunani Wabo Mbappe yaramaze imisi irenga 32 atazi gukina match uko bisa woni Kylian Mbappe tuze kundi mukino bwa ngo atayiruka mu kibuga vuba dufate umugabo bita Thibaut Courtois mwigori Thibaut Courtois yaheruka ku munsi wa nyuma nawe nyene yaheruka gukina kuri finale ya UEFA Champions League plutôt gerekezo rya mbere kwezi kwa gatandatu nico kibina Ferramendi agarutse no munsi half meze no Ferramendi we yarakinye gwa kivandimwe mbere uko baja mu gikombe ca Buraya nuko ngo Ferramendi uno Thibaut Courtois we yaheruka gukina match genekerezo rya mbere kwezi kwa kangahe kwa gatandatu agarutse genekerezo rya 15 kwezi k'umunana amezi abiri nawe atazi gukina match uko bisa bisigura ko Madrid barabakinyi batanguye match muri 10 batanguye match barabakinyi batarwerutse rythme yo kino match ariko entreta nivyo Thibaut Courtois yarakinye match za pre-season of course yarakinye pre-season we agaragaye inyuma yayo mu kwezi kwindwi mundu ya mbere ukwezi k'umunani ndetse na Rodrigo na Vini barakinye pre-season nawe meza abiri yarakwiye parce que pre-season bayikinye mundu ya mbere ukwezi k'umunani mu vyibuke genekerezo rya mbere kuduga finale yari abayigenekerezo rya mbere kwezi kwa gatandatu yaramaze amezi abiri nawe atazi match icarico ngo ugiye kuraba rero abakinyi ba Madrid tugaca turabana match za kivandimwe bari bamaze igihe bakina nagera kimwe meme no mu myimenyerezo ugiye uraraba ivy'ibinyamakuru byagiye birashira abona kubijanye n'abakinyi canke subsatirizi currency yo cyagera akoresha mu myimenyerezo na caca ariyo bariko barakina nka deka canke yo bagabuye imigwi ibiri nagena kimwe ari bwakoreshe mu myimenyerezo ubusatirizi bwa Kylian Mbappe na Rodrigo na Vini Junior kenshi wasanga ari kuna bavanga uruhande rumwe nka Vinicius Junior agaca ba Endrick agaciza na Rodrigo ku rundi ruhande handi agacazana nka Brahim Diaz na Arda Güler ndetse na Kylian Mbappe akagenda bavanga ngo mwimenyerezo rero twanategerezwa kubona binagorana kuko nino median Chouameni Valverde Jude Bellingham ni match ya mbere bakinanye ni match ya mbere bakine sinzi ko mwabonye nk'igice ca mbere ko hagaragaye Fede cyane gusumba abandi nawe nyene akagaragara gute kubera yuko afise vivacité mu kibuga arondera umupira cyane agaruka kudefenda agira gute mu gihe Jude tuzi ko point fort yiwe ni kugumana baro kudribla mu gihe afise baro kuyitanga kwisanzura ariko mu gice ca mbere ari uburyo umenga yari oblige kugaruka kurondera imipira ukabona ko Chouameni nawe ari oblige gukina
yegereye defense cyane bivanye nuko byagaragaye ko partnership ya Rudiga na Militao atari nziza. ako kantu navuze na by the way ukomeje no kantu keza vyanagaragara ko peut-être Aurelien Tchouameni ashobora kubona vero muri vestiaire afise message ya Karo umumenyereza ambwira tutegereza kuburi hafi kuko byagaragara muri nko mu minota 45 ya mbere vyagaragara ko kina hagati yabo cyane gusumba uko bayaza conference igice cya mbere hagezwe no musi Vinicius Junior Rodrigo baza gutorera imipira au niveau ya centre kibuga. Partnership nabonye hagati ya Rudiger na Eder Militao imana yose nuko David Araba zogaruka sino Real Madrid gikina bakinisha Eder Militao na Rudiga nabonye ni equipe yari yubatse birashoboka ariko muri no mwanya kwera ibyo basabwa gukorera ko ya dategerezwa mugabo birashoboka kandi reka barashobora kuzobakinisha attention nakintu ki ni equipe yiyubatse equipe iragerageza byinshi iyo vyanse barabandona ni equipe yiyubatse mbijanye nuvuga ngo n'ubusatirizi cyane gusumba izindi poste zose kuko no musugiye kuraba abakinyi binjiye hinjiye Hendrik hinjira Kylian Mbappe n'abataka uburyo rero Real Madrid bariko barakoramwe wabonye Kylian Mbappe ntiyagaragaye cyane mu rukino kuko Kylian Mbappe muri ko mukina system y'abane batatu hari ukuntu Kylian Mbappe adatanga bimwe vyiwe vyiza hari no kuntu bisurinye hari ukuntu bas Kylian Mbappe umenga yatanguye match akanya ntari alez yene amapasa adashika dribbles idafata mugabo ofira amezire sinzi ko mona avec ukuntu bari bamaze kuba baduza ritme mu gice cya kabiri nico gituma jewe igice cya kabiri bageze mu mwata 60 tunabwiye abana Jude Bellingham arabarundi match equipe y'abanoire gusa urayibona bacangiwe na Fede parce que ugiye kurabana bwa ngo ritme ya Jude Bellingham yatumye duca tubona ro partnership hari ama permutation ya Kylian Mbappe na Vinicius Junior bimwe mu bintu bwa ngo mugiye bitokunda ino equipe tutobona function aya ma rotation mu gice cya mbere yari karakunda ariko avec kuno kunu equipe ya Real Madrid yari imaze kugira Jude Bellingham mwiza ari capable yo kudribla babiri batatu natakaza umupira ari capable yo kuzana ya energy we tumuzi ko gukina tarwa umupira ugiye muri box ariyo umupira ya hagati arahari umupira muri defense kurondera arahari ubwiza bwa Jude mu gice cya kabiri bwafashije na partnership mu satirizi zitangura gukunda nabonye Jude aronka umupira akarondera Mbappe nabonye Vinicius nabonye Rodrigo goes baronka umupira bakumva ngo Mbappe ariko kandi nabonye Mbappe rero atangura kwitandukanya n'abadefenseur ba Atalanta Bergamo hari uburyo umenga mu gice cya mbere yari full striker number 9 ariko muri mu gice cya kabiri yatanguye kudarasabira ballon ma espace agapermita na Vini akaza ku ruhande gukina ariko kandi nabonye ikindi kina attention aba grand joueur bafise ikintu bisangije sinzi ko mona no kugitsindo Fede yatsinze movement ya Kylian Mbappe hari uburyo Vini yakara dribble ukabona ko Mbappe agerageza gucreate space kugira ngo amuhe baro ni nayo movement yanakoze no gitsino cya kabiri Jude amuha baro bango ni ya movement ishobora gutuma umuntu afise umupira aronka espace zibiri cyangwa zitatu ashobora gucisha mu baro kugira ngo ayihereze umukinyi ari bien position rero nibaza ko bananiwe gufata ritme ya kirikare bivanye nuko equipe yari nshasha ico ni cyambere parce que no muri defense nibaza ko mwarabibonye Thibaut Courtois mu mera zigano ryo mwaka kweza karagaruka bafashe imbere bagatereka Rudiga na Militao ni match yabaye mu kaga Carvajal na Mendy arabamenyere nibo bakoranye ngo muri median iri position mu mediateur batatu Fede na Jude ndetse na Tchouameni byari jambere nabo nyene nino defense yategerezwa kwisanga mu kaga ni partnership ibaye ubwa mbere hagati y'ino median nino axe central ugashongera ko nino median nayo ni jambere bakinye bakina nino attack nibaza ko kwinjira mu rukino batevye bifise ico bisiguye cyane gusumba ukuno musi kwacha tujije ati Madrid nibaduhaye ibyo bategezwa kuduha mu gihe nuvuga ngo match ariko kuko karabaye no kuri Barcelona vyiruke yeze ko ati gute umugabo bita Dietan Flick akinye match yese Monaco ku musi wa mbere hasigaye iminsi 5 yitwe ko akinye match ya mbere muri La Liga champion itabo atari capable yo kuzana niburi buri bench muri 11 bazotangura ku rukino gwitwa ko rukonta kwa Barcelona none usigurira abantu gutse ko hasigaye iminsi 5 ukina La Liga EA Sport ugacukina na Monaco muri Joan Gampere ntuzane bamwe bezo uzokoresha uzikora mini ya Mar peut-être azwatire n'umutanguza
uziko Gundogan azobatse no mutanguzo kugira ngo iyo partnership itangure ibanze garuka kuri bandi bamenyeranye hama babandi bashasha baze baronka uko binjiramo icyo ni rimwe mu makosa nubwo ngo nabonye mu gihe nko kwa Madrid no muzi na nubwo kumenyereza Carlo Ancelotti twomwagiriza ngo partnership ni yayirondeye mu ngino za kivanimo kuko bano benshi muri bo nabo yarafise ya baje vuba Jude Bellingham nawe yarafise baje kuwa gatatu w'indwira ngiye niho bagaruka fata muri 11 batanguye benshi muri bo ni bari usibye nka Vini na Rodrigo baje pre-season novuga ngo were ku rukino rwa kabiri imediane yose ntanumwe yarahari Fede Valverde Chouameni na Bellingham ntanumwe yarahari Mbappe so yari muri attack Carvajal so yarari abo nabakinyi bose bari batanguye ndetse na Ferran nawe so yarari bwo muri 11 batanguye abakinyi batanu bwo muri 11 batanguye abantu bakoze pre-season no munyegori ni axe centrale yabo ni Vini na Rodrigo birumvikana yuko yuno mugabo yitwa Carlo Ancelotti nawe aronka match mbere yuko akina Super Cup akaronka match ya kivanimwe canke match ifise ikintu ivuze gusa afise abantu basore biwe bose yategerezwa naho kuzana abo basore kugira ngo atangure akora iyo partnership no nikimenya ku munsi wejo yabakorukanye bino binakwereka ko no ku rukino rwa Liga agomba kuronda amanota 3 akirikare ino partnership twabonye peut-être batweretse ko bagiye ko bafata ritme were mu gice cya kabiri nibaza ko ni lo debi no tangara match dufata karo ya Mallorca azanye 11 de départ nyene yari yazanye match gasubira kubagora mu ntanga parce que uno munsi bigaragara ko none nimba wagowe na Atalanta ikabiremeye mutari mumenyeranye ariko mukaba uno munsi mugiye gukina na Mallorca mufise match deja mwamaze gukina muri kumwe birumvikana ko bien sûr match ya Mallorca ni yagaruka nino 11 irafise ikintu imaze kwiyongera ko gusumba uko bariko barakina na Atalanta Bergamo aha nuko rero iminota 45 za kurangira atanga itsinda na kimwe tubonye kuri tapi vere muri rukino ariko bamaze kuba bagaruka mu kibuga ku matsa 59 combinaison nziza cyane witwa Jude Bellingham no witwa Vinicius Junior ivyara gitsino kuri pass nziza cyane mugabo witwa Vinicius Junior atereka ku meza arabwira Vida ati fungura ku matsa 59 Valverde bayuguriye amazamu mu mwambaro mwiza cyane wa nimero 8 yasigiwe na Toni Kroos abateretse mu gitsino cya mbere kuri pass nziza cyane mugiye ku matsa 68 rero Kylian Mbappe nawe yajatereka mu gitsino ku pass ya Jude Bellingham urukino ruza kurangira ari 2-0 abantu bati nubundi na Atalanta twari twiteze imbere ya Madrid navuga ngo Real Madrid igice cya mbere bakinye nko kumengo ntibaritora donc ntibaratora aho bari ya ritme twari tumenyereye muri Jude Bellingham twari twayibuze mu gice cya mbere ya ritme twari twaramenyereye muri Vinicius Junior mu gice cya mbere yari yabuze ukabona yuko mu gice cya mbere Federico Valverde ari mu kibuga bisiguye ko Real Madrid bagarutse deuxième itaba bamaze kumetriza kuko wibuke agasore kitwa Demora ari kumana mu gice cya mbere kabagoye Neme no mu gice cya kabiri yakinye match nziza Demora ari kumana yakinye match nziza cyane mugabo mu gice cya mbere kubera Real Madrid batari bwitore mu kibuga kagoye Daniel Carvajal ku buryo Eder Militao ubona ko ariko arakora amakuvertire menshi ku ruhande rwa Carvajal kwanje nawo mu defenseur kwa Madrid yakinye match nziza gusumba abandi Real Madrid deuxième itabaje kwitora umaze kububona Jude amaze kugaruka muri version yiwe hahandi Jude arekipera baro nimba gwa hasi bikagwana ko mugabo akayizana hahandi Jude Bellingham ametriza dribble zigera kuri zibiri akazikora zose zigakunda canke zitatu ni abantu Real Madrid atanga kugarukira mu kibuga bija koroha Vinicius yarisanga Rodrigo Goes arisanga we yari patron ku mugoroba kuko amaction yose yabonetse y'amakorne canke y'amakufra niho yariko aratera equipe yose itangura kwisanzura Kylian Mbappe atangura kwagukigobana ko ari mu muryango Real Madrid nta kindi yari ifise cyo gukora kwa rukwempoza za nguvu nziza za Vini kwa rukwempoza bwa bushobozi bw'umusore yitwa Federico Valverde no witwa Jude Victor William Bellingham hagati mu kibuga bakereka Atalanta yuko Real Madrid ari nkuru mugabo wumve ngo ubukuru bwose bwa Real Madrid nabanenze ikintu kimwe hageze ahantu sinzi ko ari kwabaye kuryoherwa canke iki ugasanga Antonio Rudiger yahindutse umwataka nimero 9 Rodrigo ariko akina muri defense Rodrigo yagarutse gusaba ibaro muri defense mugabo Antonio Rudiger ariko arataka niyumvira hageze ninge tuko turavuga match kuko nko ku mugoro
uwo kubaza ngo Mbappe ngo Vinicius Junior yakinye poste yakinye ikibanza cyane ntaco wosigura donc muri formation formation Rodrigo muri match yakinye match ya muri formation baje bane batatu abantu batavyitiranya ni kimwe mu bibazo navuga ngo Carlo Ancelotti yishuye cyane muri press conference nyinshi yagira bazwa ati Vini azokina par rapport ya Mbappe azokina par rapport ya Vini parce que no musi bigaragara ko Rodrigo bamuhebeye uruhande rw'iburyo ariko akavuga ati eske ninde ari bukine uruhande rw'ibubamfu ninde ari bukine nka nimero 9 bikagaragara ko Mbappe ari bukine nka nimero 9 Vini akine nka nimero 11 ariko bimwe mu bibazo nako kumwe uko umenyereza yagera byishura gira ati inguvu zino attack nuko mbona permutation zidasanzwe buri uko umupira uduganywe hagati y'abantu basatiriza uko ari batatu Rodrigo dugane baraci hagati Kylian Mbappe isabire kundwi Kylian Mbappe dugane baro Vini isabire ku 9 Mbappe aciye ibubamfu zino permutation sinzi ko mbona no mwaka wezera Mbappe ataraza hari uburyo wabona muri positionnement ko Vini na Rodrigo bakina nk'aba double attack ukabona bari positione nk'uko kuntu Rotaro na Marcus Thuram bakinye kwa Inter ariko ivyo bakina nibisa positionnement bagaze ukabona karico kimwe ariko ivyo bakina si bimwe mugiye kwa madizo gusanga uwisanga muri surface cyane muri no system yari mu numero 10 ariko kwa Inter ugasanga bisanga muri surface cyane ni bano bakinyi babiri bano basatirizi babiri mugiye nubwo muri positionnement Jude umugabo bita Vinicius na Rodrigo baba basanga bahagaze nk'abasatirizi baza gukina muri surface cyane ariko byagaragara ko mugiye bafise baro bariko barayidugana baca ku ruhande rero nuno munsi sindi bukondane ahubwo nizo nguvu nutabona ama permutation hagati ya Vini na Bellingham ndetse na Mbappe kongera ko na Rodrigo nutabona umwe aduganya umupira uno mwanje ukamona ibubamfu cyangwa ukamona hagati ukaguma ubona Rodrigo iburyo ukaguma ubona Mbappe ibubamfu cyangwa ukaguma ubona ku 9 ukaguma ubona Vinicius ku numero 11 egare uko ino equipe zo bitari kira function zino nizo nguvu ino partnership cyane cyane ya Vini na Rodrigo yakunze gute ano ma permutation yabigiye bafise baro Vini nazova ku numero 11 kubera yuko umukinya ariko arakina yamufashe cyane abwire Rodrigo ngo duhindure oya ino ni professionalism niyo partnership mu isanzwe ikenewe urafata Mbappe mu defenseur mufatirahe turabizi yuko Mbappe no munsi biri ngombwa ko akina ko kari we yitwa nka numero 9 wa equipe mugabo Mbappe c'est pas typique number 9 ariko kandi ivyo nk'umukinyi mu professionnel nka Kylian Mbappe ntibiri bimuza gukina ngo kwera yuko umenyereza mu position ku numero 9 na Vini no munsi nari bunanirwa gukina kwera yuko ku numero 9 bahashize umukinyi yitwa ko akina kibanza kimwe n'ice wiwe nivyo yamunanira ahubwo Vini arabatari professionnel rero nizo nguvu mbona bino byo kuvuga ngo twabuza aho Rodrigo akina bien sûr zino nizo nguvu nitwa nabona ati Rodrigo kinandwi match yose Vini agakina match yose numero 11 ari zingira ku ruhande rumwe Mbappe agakina match yose numero 9 Madrid izo match zo bazabyanze muze mu minyutse inguvu zikomeye zino attaque ikibazo ni nano ma permutation yabigiye baradugana umupira equipe idafise abayiriye ba permit ubundi simba mbona ko hari ivyo botanga birenze urugero mugabe ikibazo gihari niko ndavuga cyo kugorogwa cyane kiri muri defense bararyohego sivyo Antonio Rudiger Eder Militao bose bararyohego bakibagira novuga ngo hori mu defenseur kuko namuze ugiye kuraba mu ijoro rya keye hari amaxeshika nka 5 Antonio Rudiger yakura baro muri axe wabo contre attaque muri surface ya Atalanta gashikamwo atakaje baro donc nimba bagonganye bakamwaka baro umusaza akabarinazi ugasanga Aurelien Jean Chouameni niwe ariko aza gukorera cyane muri axe gusumba Eder na gusumba Militao na Rudiger Militao na Antonio Rudiger kuza Militao nguko azade yabivuze mu defenseur barrière mwijoro rya Kemi Militao yakinira ukino prestation nziza ari mu makinyi barasana amanota meza mu rukino kuko umusore yitwa Demora yari yananiye Daniel Carvajal yatabona Eder Militao kari kabaye yari yamunaniye Eder Militao yagize ama intervention menshi nico kintu ndiko ndakubwira Real Madrid handi hose iruzuye wanashaka jo umuntu ntabonyereka ku mugoroba Chouameni ntiyagaragaye ntiyagaragaye ariko ugiye kuraba akazi yakoze kari gakomeye kuko
yabaye hafi y'ino defense nka mission principale igihe Rudiger ataye post ariko kandi yanatumye sinzi ko mona Fede na Jude Fede na Jude babaye beaucoup plus offensif babaye libere cyane ariko kandi organisation ya Madrid ku munsi w'ejo mu cyana conservation de la balle bari hejuru kandi uko kwejo ni kwera Chouameni n'uburyo Chouameni yari karagabura baro uza gusanga Fede na Jude Bellingham role zabo zagiye ziraboneka cyane mu gihe kipe isa nimaze kuba muri zone hot binjira direct muri surface adverse mu gihe novuga ngo Chouameni iyo mipira yose niwe yari karayikontrola Madrid bayerekanije baro neza mu gice cya mbere ariko tutabona Jude mwiza bayerekanije baro mu gice cya mbere Fede tumubona mu mipira yo kunyaruka cyane aje imbere tutabona muri organisation bivuze ngo ikibazo role mu bisanzwe za numero 6 kenshi uzorabe nka Busquets kwa Barcelona canke Casemiro kwa Madrid hari uburyo nyine ushobora kubona umenga nari mu rukino ariko izokwereka ko yari umukinya akomeye abure mu rukino rwawe abuze muri match ucubona ngo bwa bundi ndatakaje umukinyi equipe yanje yarigize gute yari yubakiyeko abantu mwaravye match za kibo cha kabiri cya nyuma 2022 hagati ya Real Madrid na Manchester City hari urukino Casemiro attacking kino bagize 4-3 Etihad Stadium fatara urukino rwo muri match retour Madrid itsinda Manchester City Casemiro yarafise role idasanzwe navuga ngo yerekanye ko ari umukinya akomeye ashobora gukora akazi ko gukasa rythme y'umwana bita Phil Foden ndetse na Kevin De Bruyne bari kombine ivyo bikaba biri mu bintu vyatumye mu rukino rwa mbere Madrid bankeze ibitsindo byinshi nubwo bagiye barabigombora ariko bankeje ibitsindo byinshi absence wiragaragara none no kwa Pep ku mugabo wito Cascante wokoza no muse Cascante ari mu kibuga ibintu bari kakina wobisigurira abantu ariko Cascante se byagaragaye ko kenshi equipe Man City ibumuze Cascante se ampe birasiguritse gato Cascante aranagaragara cyane mu rukino kubera ko n'umukinyi banafise baro yegera imbere rimwe na rimwe bashobora gukina inkino zitatu guhakana gatsinda umukasera ari foro muri organisation ashobora gutsinda kujya gutsinda biributsa abantu ko umukinya ahari biratuma umukinya avugwa mugabo na musi ifata nka Busquets inkino 10 sezo igera tagitsinda sinzi inkino zitanu zitandatu 8 ukamubaza ati Busquets urukino minota 90 yarenze uno murongo wo hagati kangahe uraza gusanga ari forme muri organisation afise baro arayitanga aracengaragira gute mugabo si wa mukasera zovugisha isi bivanye nuko equipe ifise baro mbega rapu yakaja gutanga ayo assist mbega rapu yakaja gucreate occasion ziva mu bitsindo mbega rapu yabikagenda gute siko monanga Casemiro nk'ubu kwa Man U nivuga ko qualité ya Southampton kwa Man U yaraduze paraporo kwa Madrid ivyo no kwa Madrid yaratsinda ariko kwa Man U yatsinda cyane rero iyo umukaseri mu bisanzwe akora akazi kiwe neza kubwanje biragoye kaboneka mu kibuga cyane mugabo ugiye kuraba inyubako y'urukino ucubona akazi ko mukaseri muri rusange kuno gwerekanye umupira kwa Madrid mu gice cya mbere dufise Jude mubi atari karagaragara cyane dufise Fede atari karagaragara muri organisation dufise attaque byagaragara ko partnership ya bitarakunda ibino bimenyetso byategerezwa kutwereka neza ko Madrid attaque na mwecho tumitembereza umupira imbere ya Atalanta ariko kwera bisanzwe bafise umukaseri ari foro muri recuperation ariko kandi ari foro mu bijyanye no gwerekanya umupira gukina burya Chouameni umutereka kwa Barcelona akawutera neza Chouameni si nimero 6 point for iwe inovuga mu bimwe bya Casemiro oya Chouameni si Casemiro si Kante Chouameni numusisi mugabo ari très technique ashobora gukina muri equipe ikina tikitaka ariko kandi ashobora gukina no muri equipe ikiri ibintu binyaruka mu gafise mu witi no mu disi bameze neza nibaza ko ku munsi w'ejo yakinye urukino rwiza nubwo Fede na Jude bacebe explose bivanye nuko mwe yatsinze igitsindo undi akreya occasion zavuyemo presque bino bitsindo byose nuko rero match yagenze bibiri ku busabe birabonetse dushimire cyane merci beaucoup mu winga bw'ivyuma sinzi ko mubona ahari 2020 bamaze ku relax kuri YouTube yacu match retour Casemiro amaze kugaruka abona yafashe Phil Foden Casemiro kutikirata afata Kevin De Bruyne bano bari mu bantu bari baguye Madrid cyane mu rukino rwa Casemiro ni mubaye badafise Carlos ni Casemiro raba retour ya Casemiro ni mubaye Madrid bakinye match basindwa igisindo mu gice cya kabiri na Riyad Mahrez baza ko bagombera kukanyuma ariko mu rukino rwo gusubiriza vyagaragara ko Madrid n'ubundi Man City yari bari hejuru yategezwa kwatsinda ibitsindo 3 canke 4 ariko presence ya Casemiro mu kibuga vyatumye tubona De Bruyne mwiza
bituma tutabona Foden mwiza, bituma na Madrid itsindwa igitsindo kimwe cya kindi gituma bagumana icizera ati nubwo twagitsinzwe ko 90 tararangira tout est possible, kandi barabigezeko bitandukanye nuko bariko bamaze kuba batsindwa itsindwa nka 3 canke 4 bagasanga bamaze kwitakaza icizere cyo ko bashobora kugomba. Aha, nuko rero match yagenze ndukengurukire cyane Desire Damour bossi. Tuburamutse cyane. Boss amaze gutwereka ko ari kumwe natwe muri gombo ari mu ntara ya Cibitoke, niyo ariko aradukurikirana atumbereye. Tumukengurukire cyane rero kubona ari kumwe natwe kuri live yacu ya YouTube. Nuko match iza kurangira 2-0 ariko reka twifashe gato commentaire witwa Gadi Habiyaremye zati ngo na ngwazade ngo nta busatirizi bwo komera mujagara. Ibuka BBC canke MCN baba bafise ibibanza bidahinduka na none wakabonekamwo meilleur buteur bajagara nkuko ubishigika ibitsindo byoboneka ariko hobura lo meilleur. Ndabira imipira Vinicius yaronse muri box arondera Kylian Mbappe. Rabi imipira Jude Victor William Bellingham yaronse muri box arondera Kylian Mbappe. Rabi imipira Rodrigo Goes yaronse muri surface de réparation arondera Kylian Mbappe. Bivuze ngo tout le monde est informé ko Kylian Mbappe agomba kuba meilleur buteur w'ino equipe. Vinicius ashobora kuba meilleur joueur ntabe meilleur buteur. Mugaka na Kylian Mbappe kuba meilleur buteur nibisigura kuba meilleur joueur wa equipe. Sisi ibintu mubibona? Yeah. Kuba meilleur joueur na meilleur buteur wa equipe nibisa. Meilleur joueur ni wa wundi so atatangizo assist atsinda na vya bitsindo bidobiro ka situation kuma match akomakomeye. Muge meilleur buteur ni wa wundi ashaka tsinde 10 kuri Atalanta. Mugabo yabitsinze. Arangiza yitwa ni ari mu bafisi bitsindo byinshi canke ni nawe ayoboye. Yeah. Rero kuvuga ngo abajagaye dufata ka rumenyereza Carlo Ancelotti wabagwaye Kylian Mbappe n'umugabo bita Vinicius Junior. Nkuko kwa Paris Saint-Germain bari bafise Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe na Randal Koeman n'abandi. None Mbappe igihe cyose yabaye position ibubamfu. Mbappe yakina na Bradley Barcola ari bubamfu, Dembele ari buryo. Cyara bujije ko Kylian Mbappe ibitsinda imariramo. Erega Bradley Barcola sanzwe barazikatso kwirukana Mbappe. Ariko kandi ndabira Bradley Barcola na Kylian Mbappe buryo bakinana cyane. Nama permutation. Harigiye bakwereka position mugasanga Bradley mengani wari kwicenda. Badugana baro no Bradley ukamoni bubamfu Kylian Mbappe kwicenda. Uni mwanya baduganye baro ukabona Bradley Barcola yaje kwicenda Kylian Mbappe yaje bubamfu. Ariko nikibuze ko n'ubundi Kylian Mbappe afise sans dobi. Yitwa kari wategeza kwa meilleur buteur wa Paris Saint-Germain. Rero iyo visa bakinyi nkaba hari uwo yitwa ko ahindura ikibanza araba star nkuko Kylian Mbappe na Vinicius Junior. Iki Gadi Habiyaremye yita kujagara kigomba kuba kuko nizo nguvu. Parce que ukabwira Mbappe ati ba typical number 9 ntavyashobora. Mbappe si Victor Osimhen. Mbappe si Harry Kane. Kandi point fort ya Mbappe no muzi ni vitesse. Eske nuwaye mwataka tuzabayeho afise point fort ya vitesse bikamutunga agatsinda ivyo bitsinda. Biragoye. Mbappe karite zose afise nizaba winga. Nyungu kuna musu fata Mohamed Salah mutereka ku numero 9. Nubwo yo gutsinda ariko ariho karite abatakaje direct. Gutsinda. Donc aba abakinyi bamaze ko star nkuko babivuze. Bafise ukuntu bonyene babona ibintu vyabo. Babona ashobora kuba kinira muri ya espace. Hahandi wowe nyene ubura bukavuga uti nimba bamukuye kuri poste yiwacu atakara. Mugabo arabizi ngo nimba baza kompointa ku numero 9 ndakina neza ariko ndiko nsabira baro ku ruhande atanza karorero uribuka kwa Liverpool ari ataki ya Sadio Mane na Firmino na Mohamed Salah. Hageze igihe Jurgen Klopp atangura kubona ingufu ziri muri Firmino ziko zirarangira nivyo Firmino yari yarafashe Sadio Mane na Mohamed Salah abagira beza. Mugabo aribona ingufu ziriko zirahera bafata systeme yo kwiga ingene bozana Luis Diaz mu numero 11 cha kuri poste ya Mane. Bagaca bafata Sadio Mane bakamukinisha nko mu numero 9. 4F. Sinzi ko abonye Sadio Mane nta kintu kimwe yigeze atanga muri Liverpool ariko akina ku numero 9. Nibitsindo yatsinda byari bitsinda za gutsinda ari uko abanje novuga ko kwifenta ku mpande gusabira baro ku ruhande agakinira mu espace. En plus la gare difference no munsi y'ubusatirizi bwa BBC na MCN nabona ubusatirizi no munsi. Tugomba tunabigaruka ku mukanya. Parce que gare ubusatirizi bwobwo bufise umwe wese poste ategezwa gukina. Suarez yari typical number 9. Yeah.
Karim Mustafa Benzema ari nimero 9 hagati ya Karim Mustafa Benzema na Luis Suarez ntawahinduriwe poste noneho Cristiano akitwa mu winga kini bubamfu Gareth Bale akitwa mu winga kini buryo noneho Neymar Junior akitwa mu winga kini bubamfu Lionel Messi akitwa mu winga kina iburyo ni nkuko dufata nko kwa Madrid basi wofata karorero dufata Endrick ku nimero 9 sivyo ugaca ufata uruhande rumwe Kylian Mbappe urundi nka Rodrigo cyangwa uruhande rumwe Rodrigo urundi ruhande nka Vinicius Junior bano baraza kuba ari nimero bano bajagaye na Jesse no vyumva parce que umwe afise role ategerezwa gukoreshwa none kumwa kweze nyina karorero ubwo mumbwire ko Rodrigo na Vinicius batajagaye barajagaye ko bariko barakina muri system y'abataka babiri kandi ataraba nimero 9 kuko Rodrigo na Vinicius uburyo bakompletana ntawo busabusanye n'uburyo Lautaro Martinez yo kompletana mo nande na Marcus Thuram ntawo bisabisaniye n'uburyo nk'akarongo kwa Atletico Madrid wasanga abakinyi babo babiri bari mu musatirizi wo kompletana dufate nka Alvaro Morata na Antoine Griezmann na Caroline ntawo bisabisaniye parce que soit bo bona bataka babiri typical namba 9 mu mukenyero bakina muri 4-4-2 babara basatirizi babiri bose bitwa ba nimero 9 bakinana mugihe tona ko kwa Madrid babigerageje bafise abataka babiri atanumwe ari na nimero 9 ahubwo bose araba winga nuno munsi bagerageje mukenyero bane batatu no abo batatu musatirizi bose n'aba winga nta musatirizi nimero 9 typical namba 9 arimo nico gituma kujagara muri no terme uno mwene wacu yabivuzemo zizoba inguvu parce que Mbappe ni yaguma ku nimero 9 nkuko biri niyabe permutation nuno Vinicius ataragikina yirebanga nk'umuwingi na kwijana nkuko vyari mu myaka yeze hamwe bavuga ngo umwe wese yokipe place yiwe irrespective bazoba batakaje inguvu zitagira uko zingana abantu ne bati Kylian Mbappe match yiwe ya mbere igitsindo muri equipe ya Madrid bati koko Kylian Mbappe yo bari tugiye kugira ibuye ry'umushinge muri equipe ya Real Madrid nyuma yuko ibi bihe byari bitegerejwe umwanya utari muto muri equipe ya Madrid murabiza agatari gake Perez amwirukanga inyuma Perez yamurondera Perez agira ibi Perez agira biri ariko Mbappe naze muri Madrid nyuma rero yo gushika muri Madrid match we ya mbere gitsindo ari kumwe na wa Jude Bellingham na wa Vinicius Junior ndetse na Rodrigo abantu batsiko bigana kose Mbappe ashobora kuba ari wagiye kubona kuyobora cyangwa se agiye kuba ibuye ry'umushinge muri equipe ya Real Madrid ko bigana kose yatanguye neza ariko ivyo kumwita ibuye ry'umushinge kuri equipe ya Real Madrid kuri Mbappe ko bihagarara ko kuri match imwe gusa kinye Kylian Mbappe muri Real Madrid kwitwa ibuye ry'umushinge nta nkuru zirimo mugabo c'est pas à dire ko ategerezwa huzo bibuye ry'umushinge ni mu nzu nshasha mwijoro ry'umugoroba bwa wakeye yatsinze igitsindo mugabo nimba yatsinze igitsindo c'est pas à dire ko azokwama ariko aratsinda bishobora kwanga mugabo bishobora gukunda ariko nimba bishobora kwanga kuko Kylian Mbappe suciga ni Kylian Mbappe twamenye kwa Monaco ni Kylian Mbappe twamenye kwa Paris niwe Kylian Mbappe ya Madrid rero Kylian Mbappe suciga ru football arayizi kuza no guheka Real Madrid no munsi ahasanze Vinicius Junior ahasanze Rodrigo Gozo na Jude Bellingham biragoye mugabo biroroshe urumva ko kan biragoye mugabo biroroshe ko Kylian Mbappe ari capable gutsinda ibitsindo 40 muri champion ariko kina muri equipe nka Paris Saint-Germain kina mu Bufaransa bakina sinavyaye aba defenseur mu Bufaransa haragera hano Lionel Messi abwiye ati mu Bufaransa ntibakina baro ni laisser la balle suivre Rome Kylian Mbappe kabibamwo ntagira imvune z'amezi abiri canke ngo atatuze kumva ngo Kylian Mbappe yabaye inyuma y'ikibuga amezi agera kuri 3 nta kintu cyakimwe cyotuma Kylian Mbappe adaheka Real Madrid mugabo ikimwe gihari yinjiye mu nzi asanzemo abandi bagabo yinjiye ahantu asanze hari banyene bari uno musi Vinicius amaze kuba yigarurira imitima y'abafana ba Real Madrid n'abakunzi Vinicius Junior amaze kuba ari umwana wa Santiago abantu bose babona bakavuga ati iyi niyo nyishu ya equipe mugabo haje Kylian Mbappe twibukanye ngo inivo ya Kylian Mbappe na nivo ya Jude Bellingham ntibingana wanashaka na Jude wanashaka na Vini ntibingana Vinicius Junior no musa atsinze ibitsindo 30 muri La Liga cyo bari gitangaza mugabo Kylian Mbappe
abuze 30 muri La Liga muri ikipe ya Real Madrid niho twovuga ko habonetse inkuru gusumba ko yoba yabitsinze rero no munsi Kylian Mbappe tuvuze ko azishobora kuzobibuye y'imfuruka rizokomeza ikipe ya Real Madrid nibaza ko tutuba dutakaye cyane 80% y'amahirwe ya Kylian Mbappe arariska kuzomukinyi mwiza kwa Real Madrid kandi ko umukinyi mwiza kwa Real Madrid mwubwo buryo ndiko ndavuga amaze ko umukinyi mwiza nivo yiwafise nta mukinyi numwe ayifise muri Real niho hano nenda kubwira Kylian Mbappe guheka Real Madrid biroroshe mugabe izomusaba gukora kubera ko yahasanze abandi bagabo ya nuko rero kuri Kylian Mbappe bimeze na equipe ya Real Madrid ati dushobora kubona indi duo cyangwa se indi trio zikomeye cyane nyuma yuko myaka ya Real Madrid batunze duo ikomeye cyane ya BBC ari Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo ndetse n'uwitwa Gareth Frank Bale, Cristiano Ronaldo ndetse n'uwitwa Karim Benzema. Ijya ntizosubira kubaho. Abantu bati iyinjira rya Mbappe gotwereka duo cyangwa se trio Vinicius, Bellingham ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe cyane ko twabonye no munsi nivyo hari kuri match n'umugoroba Rodrigo yarahari ariko vyagaragara ko connection ikomeye cyane itanacika wanashima iri hagati witwa Bellingham, Vini ndetse n'umugabo witwa ugeno kuraba n'amapasi yahawe mu bitsindo byose wasanga entre ya Vini na Bellingham n'uwitwa Kylian Mbappe bazigizemo uruhara urako Rodrigo nimugoroba yarafise lor yahora n'umugabo witwa Toni Kroos za kufra za corner imipira miterekano yose ya equipe ya Madrid niwe yari karayitana nimugoroba connection Vini, Bellingham ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe yoza igasubira kandi gutanga umunezero muri Madrid nk'uwo twaze tubona kuri BBC birashoboka omwe ko tuyita trio ikintu ca mbere novuga ngo abantu bomenya ku matrio yose ategezwa kubaho tribwirizwa kuba ifise qualité zicomplétana le meilleur buteur le meilleur joueur peut-être na le meilleur dribbleur kana ivuga uko umukinyi mwiza ari capable yo gutanga ayo mapase ari capable yo kumva yuko equipe abwirizwa kugira umusaruro abwirizwa kugira uruhara mu musaruro mwiza wose equipe izoro nubwo atabatsinze icyo gitsindo akitwa mukinyi ashobora kugira gute akitwa mukinyi ashobora kurema ubwo buryo buva mu icyo gitsindo wakitwa le meilleur joueur wa equipe ariko kandi akabona wa mukinyi avuga ngo jewe nimba Kylian Mbappe zo meilleur buteur wa equipe nzonda mu pass decisive zitanu canke zitandatu ndumwe aho ni nko mu bitsindo 10 dufata karwero ruvuga ngo Mbappe agazira nk'ibitsindo 10 ugasanga Vinicius muri 10 Mbappe yatsinze ugasanga Vinicius yamuhayemo pass decisive nka zitanu ruvuga ngo igice mwatiye ibitsindo yatsinze igice za assist za Vini ari assist za Vini mugero wabwirizwa kubamwo uwundi ruvuga ngo nkaho Vini acaba le meilleur passeur uwo meilleur passeur akarorero ashobora kugabura role peut-être le meilleur passeur akaba meilleur joueur wa equipe cyangwa akaba le meilleur passeur ashobora kuba meilleur joueur wa equipe ariko agacaba n'undi afise role ya le meilleur dribbleur akarorero ngaho no munsi ni qualité ziri muri Vini ari capable yo gutanga ayo assist akadribla gaheza agatanga assist agatereka ku meza Kylian Mbappe agaherezamo mugihe kandi tubona ni zorore zizo confusing abantu hagati ya Jude na Vini ninda zo meilleur joueur wa equipe hagati ya Vini na Jude mugihe Kylian Mbappe atsinze ibitsindo byinshi birashoboka ko Vini ashobora kuzotanga assist nyinshi akanadribla cyane mugabo Jude yagize uruhara mu bijyanye no kuremo izo occasion zavuye mu ibitsindo sinzi ko mubona dufata nk'igitsindo cya mbere ku munsi w'ejo Jude yarafise baro ahindukirana baro neza araba umugabo wita Vinicius aradribla rimwe kabiri yinjira muri box yunamura amaso atanga pass no kuvuga ngo umugabo yitwa Jude yaremye uburyo bwavuye mu gitsindo mugabo Vini nawe yakoze role iwe yo kudribla kugira ngo ubwo buryo bubonetse bworoye kuboneka neza anatanga na assist birumvikana ko ngaho gerageje gukompara Vini azoba meilleur joueur wa equipe gusumba Jude Victor William Bellingham ariko umuwese azoba karagira gute azoba karakora akazi kiwe parce que Jude nakora role ya Vini na Vini naho boshaka bakamugira nimero 9 bakabana yamama na za penalty zose agaherezamo biragoye ko Vinicius azokonkiransa Mbappe mu bitsinda parce que no kumwaka kweze
wavuze ngo aratsinda 50 ngo ivyo batsinze Oya, nubwo Meyer Bitera toba Kylian Mbappe mugabo wumve ngo oya nta kuntu nakumwe Meyer Bitera muri Real toba Kylian Mbappe uno Vini dufise no musi turamuzi Sas Dobi dufise afise turayizi le nombre Dobi kuko Vinicius no musi ubutumye ibitsindo 25 n'ingoma tutwa bacyo konfondiyo bitsinda mugabo bimutume muri La Liga 25 bicange 20 biragoye ariko ugiye kuraba uruhara yagize mu bitsindo urasanga yaragize uruhara nko mu bitsindo 30 muri La Liga gasanga yatsinze 15 yatsinze ibitsindo 15 mu gihe tubona umukinyi nka Jude yavuga ati mbega no ma assist ava kwa Vinicius Junior nindazo yatsinda biba ngomba ko Jude yikreya mu mwataka typical number 9 kandi atari yo profile yiwe naco gituma rero no munsi Vini turabizi uko atotsinda ibitsindo 30 muri La Liga biragoye abitsindizo bibaye saison exceptionnelle parce que nafise ya qualité y'aba winga bafise Sas Dobi iri hejuru cyane nka Cristiano Ronaldo Vini sinzi ko aba winga bitwa ko batsinda ibitsindo byinshi ibi bya ba Cristiano bya ba Kylian Mbappe na ba Mohamed Salah barikunda hagaca bona qualité muri equipe yo ko bategezwa kurondererwa ibitsindo bagabwa ama assist cyane nico kintu cagaragaye ku munsi wejo bose bategezwa kumurondera Cristiano witwa Kylian Mbappe nkuko na Karim Mustafa Benzema cyangwa Gareth Bale urekena kuvuga kugerageza Ronaldo kamwimi baro fendo Frahim wa kuko ni wabwizwa kwa Meyer Bitera urekena kuvuga ba Cristiano Ronaldo uno munsi abantu bariko barakina no munsi abakinyi bariko barakina no munsi ukuyemwo Kylian Mbappe erega Vinicius Junior qualité ya Sas Dobi yiwe ntanahihuriye ni Rafael Leao Rafael Leao wa Miras kukijanye no gutsinda ameze neza cyane gusumba Vini mugabo Vinicius ni wa mukinyi ari capable ko n'aba defenseur baba batanu aradribla agatanga passe kuri inde kuri wa undashobora gutsinda vyoroshe uno musi rega Vini ikintu kijanye no gutsinda wiwe si yo qualité iri forme muri qualité zisabwa mu mupira w'amaguru muri ku mukinyi uza gusanga rero uno musi azade nkuko ariko arakivuga kugira equipe trio yitwe trio nuko barimo abakinyi nyene bafise izo qualité zikompletana wowe Kylian Mbappe ari capable yuko uzoduha ibitsindo 40 biri valide jewe Vinicius ndi capable ko nzoguha passe 20 jewe Rodrigo ndi capable ko dribble Vinicius atareshije nzozikora nazo ariko kandi biranahera na au niveau yo kumvikana kubera ko match gitangura hari kintu nanifise mu bwo basinzi ko na nakibabwiye no kuno mu message reka dufata karoro tugende tubibwiye abantu bavyumve nko bakarurira muri saison zitandatu ziyeze kuva 2018-2019 Vini yitwa ko ari umukinyi w'umugwi mukuru wa Real Madrid saison yitwa ko yatsinze ibisindo byinshi 2020 yatsinze ibisindo bigera kuri 10 harurira ibitsinda afise tout comme se confondre oya muri La Liga aho yatsinze ibisindo 17 niyo saison kuva yitwa umukinyi wa Madrid yatsinze ibisindo byinshi yiheze 27 batwara Ligue des Champions mugiye novuga ngo ama assist ugiye kuraba iyo saison yari yatanze assist cyane kuvuga ngo muri La Liga yari yagize uruhara mu bitsindo 27 ivyo byari bikwiye kuba Vini byo mugira meilleur joueur wa equipe parce que yatanze ama assist yatsinze na za dribble yazikoze mugabo ugiye kuraba rero amatier y'ibitsindo aho Karim Mustafa Benzema yabafise ibitsindo 30-35 toute compétition convention hafi 40-50 yeah kandi rero yiwe akaba yagize gute akaba yikoze neza nuko ariko nabanye rero kumugora ku munsi mbere ko tunavana kuri urukino ngira ngo twinjire mu nteguro za La Liga Sport y'ino mwaka sinzi ko namwe mwakibonye nabonye ko bishobora gukunda kumumvikana haba au niveau y'abari abastar kubera ko umwumvikano ugomba kuhaba ariko ino urandire bide kiba kigoye au niveau y'abari abastar ufise Vini ufise Bellingham ufise Rodrigo noneho wongereje Mbappe ariko bo bimvira ati none se abakinyi bose tunamenyereye baravuga ngo binyegere byinshi n'ivyimba abakinyi bose umwe wose n'umustar uno musi Vini n'umustar muri equipe Madrid kandi afite ibyo amaze gukora gusumba Kylian Mbappe Bellingham n'umuseje saison ya mbere aba meilleur joueur wa equipe nawe n'umustar Rodrigo niko kuko uno musi Ligue des Champions bamukesha kuri sita akora ibitangaza atsinda ibitsinda bigana kuri 2 mu minota mike cyane bisigura ngo bose uno musi barabastara muri equipe de Madrid ariko nabonye equipe shona kuba nziza na au niveau y'umumenyereza ubugere bara ari managing abana bakinyi biwe nabonye ko bishobora gutuma equipe igira umuka wabonye Mbappe aratsinda Vini araserebura nkawe sinzi ko abanyamace gitangura hari ahantu Vini yatanze umupira muri video ucisha mu bakinyi bana ba equipe ya Atalanta Bergamo
ukabona ko ari connection ariko ari santa hagati y'umugabo witwa Kylian Mbappe Mike ikintu byari gutera ubwo abakunzi amadero kavuga ati abakinnyi b'abastar benshi babagalactic kuko bigeze no kubatunga ariko naco bari babamuri ikintu kimwe twokwemeranya Kylian Mbappe ni star mpuzamakungu gusumba Vinicius Junior mugabo bisiguye ngo Mbappe imbere yuko azoza kuba umustar kwa Real Madrid yahasanze undi mustare agomba kugira kuri paza Vinicius kugira ngo bikunde yiyadapte muri equipe erega urabona uku kuntu ari bane Rodrigo Vinicius Mbappe Jude Bellingham aha bastare donc tutavuze kuvuga ngo abariko baravugwa pour le moment aha harimo Vinicius na Rodrigo nibo bafise ijambo rikuru hagati y'aba basore uko ari bane kuko Rodrigo avuga ati twebwe dutwara igikombe ca 2020 Champions League so mwari Jude we wari hehe wari kwa Dortmund narinda kurenza Kylian Mbappe wari kwa Paris Saint-Germain narinda kurenza nukuvuga ndafise ico nafashije kugira ngo igikombe gitahe Madrid Vinicius Junior ndafise ico nafashije kugira Karim Benzema tware Ballon d'Or nukuvuga mu ico gihe Mbappe agomba kugira ivyo yigira kuri abo basore Jude agomba kugira ivyo yigiye kuri abo basore nabo basore barazi yuko nivo ya Kylian Mbappe irabapermeta kugira ico bamwigiye ko rero bisiguye ngo Mbappe bigire ko bamwigire ko nico gituma uri kurabona ko wezi igomba kubaho uko vyogenda kose abantu bumve ngo nimba ari ingwano umugabo wita Florentino Perez agomba kugwana niyo kongera amasezerano byanga bikunda umusaza bita Carlo Ancelotti bino byose turiko turabivuga partnership yagenze neza n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo umusaza c'est le technicien musaza atwe bino nasumenyerezwa ari wese bishobora abandi barakombinya ayo matriyo ajyana none munsi kwa Madrid ni trio gusa erega uno munsi batweretse ko bafise numero 10 nka Jude ashobora gukonkurence yo trio mugiye mu yindi migwi utunze BBC abo ba Modric bakazemiro ba Cruz baremera ati BBC ni BBC nyene bano n'abastari ba equipe yego mugabo Jude nta ugomba kubakorera mugabo uno munsi Jude nagomba guseda yemera ko Vini na Mbappe na Rodrigo n'abastari kumusumba ahubwo nawe uno munsi agomba dushobora kuba dutunze equipe ifise trio d'attaque ijyana cyangwa se trio d'attaque y'abastari mugabo ifise n'umustar no munsi ku numero 10 Piense no dushobora kuba twari tumaze imyaka myinshi tutabonye umukinyi akina numero 10 cyangwa mu mediateur afise izina cyangwa se afise ubustari nka Jude Bellingham amatiere ibyo ba producer Dobrina producer byinshi mugabo amatiere y'ubustari Jude no mustar erega ubwo bustari bwaje ko ubustari Jude afise Dobrina yabugize nabwo agira mugabo ikintu kiriko kiragupushinga ko umustari niki erega Lamine Yamal no muzi n'umustari gusumba Rafare yawo mugabo rero ari muri mira ongera ko nakano Lamine Yamal kwa Barcelona erega bino kwa Madrid twabiheruka gere turonka umustari yitwa numero 10 erega uno munsi Mesut Ozil erega uno munsi ba Angel Di Maria n'abandi erega Luka Modric erega Luka Modric bose barabaye bihangana mugabo mukinyi yitwa ko ari umustara kina hagati mu kibuga Madrid yaheruka ni Zinedine Zidane uno Zinedine Zidane niwe yashobora gukonkurence abasatirizi nka Raúl Blanco Gonzalez ba Ronaldo Gifaro n'abandi akababwira ati murabastare mu busatirizi muzotsinda ibyo bitsinda mugabo Zidane akaba ari meilleur joueur wa equipe nkuko kuntu Jude no muzi ne pas prêt à céder Vini bamwiza Jude Mbappe bamwiza Rodrigo bamwiza tsinda ibyo bitsindo ariko Jude ni umustara ari capable yo gukonkurence no equipe nka numero 10 bino rero bigaragara biboneka muri equipe no nico gituma umusaza ntafise akazi ko kujera iyi attaque gusa ahubwo yisanga afise akazi ko kujera abastare bose afise muri equipe memohere hagati mu kibuga nivyo kamavinga bano ba Fede nabandi nibo konkurence abandi bastare mujye n'ubustare mugabo erega dufashe no munsi ya matière y'ubustare kwa Madrid ari uburyo ushaka gusanga Jude Bellingham amatière y'ubustare agurisha mayo Jude Bellingham gusumba Rodrigo gose kandi Rodrigo ari musatirize ari nako no munsi mayo ya Bellingham yashobora kuja kwisohika kugwa cyo kimwe ni ya Vini nawe yayirenguka ugasanga irenze gato rero menyereza afise kujera effectif igoye ari naco gituma nimba yabitweretse mwakweze agaca bitwereka n'uyu mwaka ko ari capable yo kuba yojera ino effectif ntiyabemo gucanamo kuko nabonye dufate ambiance iri muri vestiaire igaragarira mu kibuga sinumva ko Vini ari gwa passe byoroshye cyangwa Vini yose buri gitsindo ca Mbappe aryohewe siko mwabonye Fede nako Jude ageza kumuha passe yadugije amaboko araserebura mugihe Mbappe yagiye guserebura ku ruhande Vini yamusanze yakora celebration nk'iyiwe nkuko ukuntu navuga ngo
meme no gitsindo cha Fede yagiye guserebura ubona ko nabo bishimye ngo entre yabo hari urukundo ruhari ariko bino byose bikeje umenyereza bitande Carlo Ancelotti banuba bose bita papa paske benshi muri bo kwica 90% n'abana izina bafise ni kubwa Carlo Ancelotti